kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize kuduza amatagisi vyibonekeje mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 ngo bigiye gutuma ibiciro vy'ibintu vyankenerwa biduga. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom akabona ko ivyo bigiye gutuma abantu baheba kugura ibitari bike. Abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi basaba leta gusubira gutanga uburusho bwahagaritswe kuva mu 2016 nivyavugiwe mu nama y'abakozi bose kuri wa gatanu. Ubaserukira akavuga ko ikiringo ubwo burusho bwari bwarahagaritswemwo caheze. Muraza kubikurikira mu kanya mw'idonedo ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko batanezerejwe n'ingingo ya leta yo kuduza igiciro c'isukari yamara basaba ko naho yaduze leta yogerageza ntibasubire kuyibura ku masoko kuko n'ubundi basanzwe bayigura ibazimvye. Iyo yumengo irarenze cyane gose kubera 2005 kuja kuri 33 nk'umuhano bagura icayi twagusha amafaranga bajanira kombe gatonya urumva ko maze kuja kuri 33 tumasha gusha amafaranga nko majane kuduga amafaranga rero urumva abantu benshi bemera kubatanga rero urumva ko ari ibintu singende bizogenda mu bakira biwacu igitumbura twakura icabajana 2 maze kubiduze kaja kuri 33 ko gitumura kigiyohe umuntu ari gitumura kigiyoshe umva ku majana 2 usanga ari karomba cyane gose akazi kantu gatonya batokimera abanye kukakira umengo biragoye cyane gose kwakira ku bantu badushorera. Isukari yaramaze kuba ingorane maze igihe kirekire isukari itaboneka niyibonetse gahorana ibe y'umurengero udashobora kuyica nka twebwe dupima turi muri botike ikikunanira kugura kubera aba ari beyi niniya bagizira yo munyagihugu nawe agaca ubona ko ari beyi ndende umufuko kweri nta n'uwo duherutse twebwe tuvuga tuti izimvye leta igashinga ibeyi ikaboneka tuyigurisha uko ibibonetse mugabo iriho nta ngorane. Byari byo gusa nuko yaduze ntituyironke natwe ngaha tudandaza restaurant kandi abakira mu gitondo ashaka kuza kurya icapati n'icayi ubu capati nizisohoka cyane kubera nta cayi gihari isukari irabura cyane bayidugije bikabandanya uko tuyibura hoho nta kizoba ariko kiragenda neza ariko cyo dusaba nuko gusa nimba kuri ivyo 33 twacha tuza turayironka ugiye kuraba urabona ko 2025 vraiment nimba 33 babiharuye neza bayiduhe tuyironke kuri ivyo 33 usiboneke gusa leta ko amafaranga yashize ku mengo menshi cyane gose gabanya gatoya basi kumbura umuntu waje gusuma agenda aryoheye nuko ari ikintu ku mafaranga yari yagendanye. Kusaba basi yuko yoboneka ku bwinshi umuntu akazaragura nimba ari uwo mufuko bavyari vyoroshe kiboneka umuntu yagura umufuko agira stock kagenda kubura basi agifise na ya stock munza akoresha. Amatagisi yadugijwe mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 n'umwimbu muke bizotuma abanyagihugu badashobora kugura ibintu bimwe vyankenerwa. Gabriel Rufyiri umukuru w'ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abagira iturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta avuga ko ikigoye ari uko n'amafaranga akoreshwa n'inzego zitandukanye ivyo bita budget de fonctionnement asumba ayakenewe kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ikintu kituma ibintu biduga dufate ku isukari ni kijanye n'amafaranga y'agaciro, ikigira kabiri ni gabanuka ry'umwimbu, ikigira gatatu n'amatagisi amakori. Mu itegeko rishasha leta iheruka gushiraho rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka leta yazanye n'amatagisi menshi cyane kubijanye n'ibi by'amafaranga y'agaciro. Nuko muri leta baciye bashiramwo ikintu bita TVA tax nyongera gace nayo yagiye riduga ugiye kuraba muri secteur ya karubira. Urugero rusigura iriduga leta ikeneye amatagisi, leta ikeneye amafaranga
mugabe urumva ikintu kibabaje nuko ikenera amafaranga nico gisigura iduga rya mafaranga ku bintu ikenera aho usanga aya mafaranga leta ikenera igomba kuyondera mu boro aho tubikubavugira ngo iduze umwimbu leta ikiza kurondera amafaranga ikoresha mu buryo bwabo bwo kubaho kwa misi yose mu itegeko rishasha leta iheruka gushiraho ryatanguye gukora itariki imwe y'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimo itegeko rigenga amafaranga tukoresha ku mwaka yazanye amakori mashasha ubwoko bw'amakori 50 mugabo yarashizemo ikori rimwe twashimye iki kita taxe sur fortune mugabo nayo ni make uwifise bagize 5% gusa mwisi yose uruhara rwa leta nuko irondera aho umworo nukuvuga ujya muntu muto n'umuntu yifise bahurira niho kamaro ka leta mugabo twebwe umenga umworo ahari kugira ngo yikorere umutunzi ingaruka mbi ziduga ry'ibiciro bivuye ku makori leta yadugije ziba ku mworo ziba ku muntu umunyagihugu nyarucari ndabaho ibiharuro bisanzwe uno munsi umurundi aronka munsi y'idolari ku munsi y'amadolari 300 ku mwaka mu gihe leta iguma irondera mwabo boro nyene amakori n'amatagisi kuko bavuze ngo badugije igiciro ciritiro ku ipompo ngaha usanga uyo muntu muto ari bubigeza kugira ku ingaruka mbi mugabe ikintu kibabaje gusumba ivyo vyose nuko nivyo bintu vyadugijwe bitaboneka twe tubona yuko hari ibibazo bidasanzwe leta kandi ibona mugabe itarondera gutorera umuti imvo itabitorera umuti ntimubimbaze nirondera umwanya yicare n'abahinga hanyuma abo bahinga bayibwira ivyikora hanyuma nibabibabwira ngo bikore babishire mu ngiro leta y'u Burundi nayo ngo ikwiye gusubira gutanga uburusho bwahora buhabwa buri mwaka bwahagaritswe ku bakozi ba kaminuza y'u Burundi kuva mu 2016 bikaba ari vyashikirijwe kuri uwa gatanu mu nama ya bose kuri abo bakozi ba kaminuza y'u Burundi bakaba babicishije kubaserukira Desire Nisubire bamenyesha ko badatahura igituma ingingo y'umukuru w'igihugu idasubira nako kubemerera guhabwa ubwo burusho basigura ko ubushikiranganji bwibagiye ko ikiringo c'imyaka 4 ubwo burusho buhagaritswemwo carenganye. Ikibazo nyamukuru gihagaze yuko hariho amategeko adakurikizwa. Iteko rya mbere ridakurikizwa n'iriya turavye n'ingana imishahara imwe bita rezanare zahagaze byari bijanye nuko ico gihe Uburundi bwari bufise ibibazo gutunganya amatora kubera abahora bafasha bari basa n'abatabishatse hanyuma Burundi barihagararako baratunganya amatora rero ico gihe babikoze nta ngorane vyaduteye twabonye yuko turiko dukora igikorwa c'igihugu mugabe rero ivyo bintu ntivyategezwa no kumara imyaka 2 hanyuma mu nyuma baravuga ko babibandanije gushika ku myaka 4 hanyuma imyaka 4 irahera ubigeze kuri 8 icabaye imbarutso y'izi nama turiko turagira nuko mu 2001 mu kwa gatandatu 2001 abakozi bagenga n'iteko rya leta ijya bita statut général des fonctionnaires baragize déblocage manare arasubira arabandanya twe batubwira ngo turindi uno mwaka twe tuzi ko natwe bagira batangure déblocage bajya baca bashira muri politique salariale natwe tubona umengo n'ubundi bagomba kuturindiriza ubu rero tuvuga tuti aho vyakabereye turakeneye ko imishahara y'abakozi ibohoka nivyumvikana namwe beze bagora kumva ingana umukozi yatanguye akazi mu 2015 ashobora guhembwa amaheramwe n'utanguye akazi mu 2023 imyaka 8 umaze utava huri unganya umushahara n'umuntu amaze n'umuntu abaye buno nyene ariwe bashize mu kazi muri uno mwaka ivyo bintu tubona ko vyarenze na cane mu gihe umukuru w'igihugu yavuze ati ahubwo ivyo bintu vyaratevye sinenda nabizi bikiriho ati gerageza bose mubashire ku rugero bari bageze ku mugabe bageze kubishira mu ngiro tukabona hari abantu biteza utunyoni
Ano makuru tuyasozere mu bijanye na politike. Itegeko rigenga amatora ngo ryosubirwamwo rikorohereza bose na cane cane kuvyerekeye ubushobozi bwo kwitura ubutungane, bivugwa na Dr Denis Banshimiye-Ubusa, umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu vya politike. Hari mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu kubijanye n'amatora mu Burundi. Mu itegeko rigenga amatora ndetse hari n'ivyo subirwamwo mu ibwirizwa nshingiro ni vyinshi cyane nkuko nabivuze, harimwo nk'akarorero gusubiramwo ingene abantu badondanura amajambo, insiguro y'amajambo. Ryo bitegeko ritangurirwa n'insiguro y'amajambo kugira ngo umuntu amenye insiguro y'amajambo agiye gukoresha. Hanyuma kandi birakenewe yuko mu ibwirizwa rigenga amatora abariko barahiganwa bashobora gushikira inzego zijejwe amatora vyoroshe canke inzego z'ubucamanza bw'amatora, ashaka kuvuga sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro. Ubu biragoye kuko usanga hari igihe kimwe bidakunda yuko umwene gihugu canke uri karahiganwa ashikira izo nzego. Ikindi nuko vyokoroha ko hajaho inzego ziyungururizo. Iyo bavuze yuko ingingo y'umugwi w'igihugu ujejwe amatora wigenga idasubirwamwo, atahandi ushobora kuyungururiza, kandi ariho honyene wari watanguriye kwitwara, no kuvuga ububuze ahandi wungururiza. Ni naco kimwe kandi mu gihe witwaye muri sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro, hanyuma bakavuga yuko ingingo yabo atahandi ushobora kuyungururiza, kandi umwene gihugu afise uburenganzira bwo kunguruza mu gihe ari karaburana. Aha niho duciye dusozerera no makuru mu Kirundi twari twabateguriye kuri no munsi. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.